Abagwanyi barenga ibihumbi 2,000 mu bari bamaze iminsi bagwana mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo bari mu bamaze kwakiririrwa muri zone Buganda ya komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura. Abo bagwanyi bakaba bagizwe n'abasoda b'ico gihugu abari mu mugwi wa Wazalendo kumwe nabo mu mugwi wa FDLR. Bakaba bahunze intambara zibahuza n'umugwi wa M23. Leta y'u Burundi rero ikaba yahisemwo kubegeraniriza mu bibanza bitandukanye ibaciyemwo imigwi ibiri. Walter Kwizera arabitubwira mw'idonido. Umugwi wa mbere muri abo bahora mu ngwano mu gihugu ca Kongo ugizwe n'abantu 1,600. Isoko ryacu mu gisirikare cy'u Burundi aho bakiriwe muri zone Buganda rivuga ko uwo murwi urimwe abasirikare ba FARDC hamwe n'abarwanyi b'umuhari wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Kubw'iryo soko ryacu abagize uwo mugwi bamaze kwakibirwanisho bahavuye batwarwa mu bigo vya gisirikare bitandukanye. Bamwe batwawe mu ikambi yo mu Cibitoke, abandi mu ikambi yo ku Mudubugu muri zone Gihanga komine Mpanda, mu gihe abandi batwawe mu ikambi yo kumuzinda muri komine Mpanda nyene. Nkuko amasoko yacu abandanya vyigana, umugwi wa kabiri ugizwe n'abawazalendo 400 abo begeranirijwe mu kibuga c'umupira w'amaguru ci Buganda. Abo barwanyi rero uko bari mu mirwi itandukanye batanguye guhunga urugamba kuva itariki 7 Ikigarama kugeza kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 bakaba bari bakicakirwa. Nkuko bibandanya bishikirizwa n'amasoko yacu, abari mu ngabo za FARDC hamwe n'aba FDLR bagaburirwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ni mu gihe abo Wazalendo bamaze iminsi babeshejweho n'utwo bagaburirwa n'abanyagihugu. Amakuru dukura muri komine Buganda nayo avuga ko hashobora kuba n'abandi muri abo bahunze urugamba bo bariyoberanije bakaja mu makambi y'impunzi z'abasivile n'ikambi ifata kibanza yo muri Cishemere n'Iyikansenga. Inkuru ziva mu bajejwe intwaro zo zikaza zivuga ko abarwanyi b'Abawazalendo bategekanya kubimurira kure y'umupaka wa Kongo. Bakanasaba abanyagihugu babishoboye kubandanya babafashisha ibifungurwa mu kurindira ko hari amashyirahamwe y'abagira neza bazanira imfashanyo. Mu gihe rero bamwe mu migwi yari maze iminsi rwana mu buseruko bwa Kongo bamaze guhungira mu Burundi, abarongoye umuhari M23 bari bahanganye bemeza ko hari bamwe mu ngabo z'u Burundi bakiri ku butaka bwa Kongo. Uruganda rwa RPA twarondeye Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi kugira atanga umuco kuri abo barwanyi binjiye mu gihugu, ariko telefone yiwe yahamagara ikabura uwitaba. Arakoze mugenzi wacu Walter Kwizera. Guhibigwanisha imbonera kure ngo zije gucungera umutekano w'imbibe Uburundi buhana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, na cane cane muri kino gihe havugwa imigwi yitwaje ibigwanisho yahungiye mu Burundi ivuye mu gihugu ca Kongo y'Intwaro Rusangi. Bivugwa n'ikigo ciyemeje gutsimbataza indero no guteza imbere urwaruka Credeje mu mfunyapfunyo, aho banahamagariza izo mbonera kure kwihagarara ko zikanga kuba ibikoresho vy'abanyepolitike barajwe ishinga n'inyungu zabo bwite. Kurikira Felix Ndacayisaba ni cegera c'urongoye ikigo Credeje. Iyo ndongozi naniwe gukingira umutekano w'igihugu hamwe n'abanyagihugu biciye ku bajeje umutekano, aha ndavuga igisirikare hamwe n'igipolisi. Abategetsi bamwe nk'uko twagiye tubibona baraheza bakikora kuri bene urugwaruka bita amamirise, ndetse n'abikora ku bacangero. Ivyo navyo bikaba vy'amabikwega akarambaraye nk'uko mubibona mu gihugu ca Sudani, muri Libya, murazi vyashitse mu Rwanda mu 1994. Eka ndetse n'ibiriko biraba ngaha hakurya muri Kongo, aho usanga FDLR na Wazalendo aribo usanga bariko baraha amategeko igisirikare cy'igihugu. Aho byagiye byibonekeza hatandukanye ku isi, urwaruka nkuru rwagiye rutegurwa byarangira rukoze amarorerwa atandukanye muri ivyo bihugu, aho wasanga aribo bakora ubwicanyi bumwe bw'agahomera buno. Ikindi kintu giteye impungenge niyo igihugu gifise igisirikare kirenga kimwe. Abitwa Wazalendo uno munsi babarizwa i Burundi, FDLR imaze igihe ikorana na leta hamwe n'igisirikare, FARDC uno munsi bariko bahungira mu Burundi. Abo bose amakuru dufise hakaba hari abagumana ibigwanisho. Hagaca rero hiyongera ko urugwaruka rw'imbonera kure, ibi biraheza bigakwega akambare ku gihugu mu gihe ataco kugwa mu maguru masha ngo bino bintu bihagarare. Ico nosaba rero bwa mbere ndagisaba imbonera kure nuko bokwirinda gukwegerwa mu ntambara n'abanyepolitike babifise nk'inyungu kugira ntibazokwibuke kuyora bamaze gusesa. Ikindi nuko abategetsi bo kwigira kuri kahise bagatereza amaso mu bihugu byose byagiye bikoresha urwaruka mu bikorwa nk'ibi imbonera kure zikora, bakamenya akaga vyakwegeye ivyo bihugu maze bikebuke bareke gukwegera abarundi n'Uburundi
Burundi mu kaga k'intambara. Intambara ziriko zibera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi ziragira ingaruka ku butunzi bw'u Burundi kubera ko igihugu cakoresheje uburyo bwinshi mu kwinjiza abasirikare bashasha hamwe n'igwirirana ry'impunzi hatateguwe uko zakigwa. Uwo n'umwihwezo w'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. André Nikwigize aranagaruka kwihagarikwa ry'ibikorwa vy'ubudandaji nyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Uvira. Nikwigize asaba leta y'u Burundi kutabandanya ikwegera akarere mu ntambara zizogira inkurikizi zitagira uko zingana. Kurikira André Nikwigize n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Ingaruka z'iyi ntambara ni nyinshi ku butunzi. Ingaruka ya mbere twabonye nuko igihugu cakoresheje amafaranga menshi mu gisata cyo kwivuna abansi. Harinjijwe urwaruka rwinshi mu rwego rw'igisirikare, harimwo cane imbonerakure, haraguzwe ibigwanisho mu gihugu citwa ko kiri mu mahoro ntibisiguritse. Mukamuzi ibibazo by'ubukene igihugu gifise. Ingaruka ya kabiri ni izi mpunzi isinzi ziriko ziza guhungira mu Burundi. Mukamuzi ko Burundi butiteguriye na gato aho bashira, ko atamazi meza hari, atabifungurwa bihagije byo kubaha. Izo mpunzi zikaba mbere ziriko ziyongera ku zindi mpunzi z'abakongomani zishika hafi 100 zimaze imyaka ziri mu Burundi. Uno munsi rero kubera iyi ntambara yagarutse muri Kongo, hakaba hiyongeye ko impunzi zishika 40,000 kandi bakaguma bariko baraza. Ingaruka ya gatatu nuko Burundi busigaye ari nk'akazinga kirebanga muri Afrika mu buseruko, ntibukigira isaganirizo. Murazi ko igihugu c'u Burundi kitagira umuhora kuba hari kugira gishobore kugura canke gushora ibidandazwa mu mahanga. Umuhora uca mu Mombasa warugawe kubera ingingo leta y'u Burundi yafashe yo kugara imbibe hana n'u Rwanda. Ico gihugu naco kikaba ariho hacamwo ibishogwa biciye kuba hari ya Mombasa. Ubu naho kubera iyi mirwano iri mu karere ko mu gihugu ca Kongo, igisagara ca Uvira kikaba carafashwe n'umuhari wa AFC M23. Urudangaza hagati y'u Burundi n'akarere k'ubuseruko bwa Kongo rukaba nabwo nyene rwahagaze. Uno munsi rero Burundi busigaranye umuhora wonyene uca mu gihugu ca Tanzania, naho nyene tukaba twumva ko hari ingorane. Sinzi rero ko Ndayishimiye yobazi ingaruka z'iyo ntambara ku gihugu c'u Burundi no ku karere. Nibaza ko bari bakwiye kuraba cofasha u Burundi. President Ndayishimiye akaba umushingantahe, abantu bariko bakana mu mitwe akabaja hagati akabahanura kugira muri kano karere harangwe amahoro n'umutekano n'iterambere. Ku magenekezo ya 11 na 12 Kigarama 2015 ingana zaratikijwe na cyane mu gisagara ca Bujumbura. Inzego z'umutekano z'igihugu ziraye mu mihana yo mu makati ya mwamwe zirica zikora n'ayandi mahano. Imyaka 10 iraheza abakorewe ayo mabi atabutungane bararonka mu Burundi. Abakorewe n'ababonye ayo mabi uyu munsi bamerewe gute? Mbega ubutungane mpuzamakungu ubwo bwafashwe uyu munsi bugezehe?